yahita niyo kuri Nowa yarahise. Ndavuze ngo nta mvura idahita. Haleluya. Wihangane gusa. Ukwihanganye. Rege abantu urugendo rubananira. Kandi hari hageze yuko bahembwa, hari hageze yuko bagererwa. Umuntu akananirwa ku munota wa nyuma. Hari hageze yuko ahabwa impera. Yesu ashimwe. Burya abantu bakomeye Imana igomba gukoresha ibikomeye nabibacisha mu bikomeye. Haleluya. Kugira ngo umuntu w'umusirikare akomeye ategerezwa kwigishwa mu buryo bukomeye. Acishwa ahantu hakomeye, acishwa ku ikosi akigishwa. Haleluya. Kwihangana ko kunaniranye, ko kunaniye abantu. Bibiliya iravuga ajya muri Yakobo 1:12 aravuga ngo harahira umuntu yihanganira ibimugerageza kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo cy'ubugingo. Wewe uri kurageragezwa ihangana. Ega burya ijambo ry'Imana ryakuzuminze ryakubonye yuko uri kuriganyira, uri kuriheba, wumva umenga karabaye. Oya tekana. Tekana. Haleluya. Humura. Izokugirira neza kandi izokwibagiza umubabaro wose. Amen, amen. Ejo nariko ndakurikirana amakuru. Je nkunda gukurikirana amakuru kandi amakuru yose. Muze mukurikirana amakuru. Yesu ashimwe. Ari ibintu wumva nawe bikagutera intege. Igihe kimwe mu Budagi igeze kuba hari mikino ya Jeux Olympiques. Hanyuma habaye iyo mikino bafata abana ba Isirayeli, abantu bari bavuye muri Isirayeli bashika 11 ivyihebe birabafata birabica. Bamaze kubica Ubufaransa bubonye ibintu bibaye baravuga ngo ibi bintu ntidushobora kuvyihangana. Utegerezwa twubaka umugwi uzogwanya ivyihebe aho bizoba biri hose mu Bufaransa, mu bindi bihugu. Twubake ikintu gikomeye kizodufasha natwe kugwanya ibi vyihebe. Haleluya. Baca bategura umugwi ugizwe n'abantu bashika 330 ingahe ukomeye. Haleluya. N'abantu bakomeye. Ico gisoda ngo cyabayeho mu mwaka za 70 kugeza uno munsi kimaze kugwana intambara hafi 4,000 zimaze gutakaza abantu babiri. Mu ntambara 4,000 bamaze gutakaza abasoda babiri. Haleluya. Na bari impamvu mvuze ibyo bintu nibiki? Barigishwa mu buryo bukomeye. Bacishwa mu nyigisho zidasanzwe kugira ngo ahantu hose bazogera baze baronka intsinzi. Nawe Yesu ariko arakwigisha mu buryo bukomeye kugira ngo ahantu hose uzogera uzoronka intsinzi. Niyo mpamvu uri kurageragezwa cyane, niyo mpamvu uri kurapimwa cyane. Haleluya. Babigisha guca mu mazi, bakamukororera mu mazi ahantu mu mazi ndani akamara nk'iminota 30 adafise bya vyuma bimufasha guhumeka. Wenye bakamukororera indani ahantu mu mazi, niyavayo azovuga ati uzoshobora kugwanira mu mazi kuko hari igihe uzogeramwo n'ubu ufise ivyuma bigufasha guhumeka uri mu mazi. Ahantu hose azomurungika azonesha. Haleluya. Nawe hari ibintu uri kuracamwo kugira ngo ahantu hose Imana izogutuma, izoguha imbaraga, uzoba ufise imbaraga zizoguha kunesha umwansi. Abihanganira ibigeragezo nukugira ngo ejo, haleluya, akabajana kwiga gukoroka mu kirere. Ivyo biheze bakabajana kubapima gusunika ibintu biremeye. Bakamuha nk'ikintu c'ibiro 1000 kugisunika.
abanza akomere yuzuye imbaraga, uvuga ngo agafyinyi kose kabavemo. Hari abantu Imana iriko irakuramwo agafyinyi, iriko irakuramwo ubufyinyi, ikabanza ikagukamura, ikabanza ikakumesa, ikakwanikira, amanyama yose akakuvamwo, ukaba umuntu ashitse kugira haleluya, kugira ngo umuntu ashitse ahantu hose yogutuma ukagenda. Haleluya. Abari mu ishure, haleluya. Hari ahantu Imana ishaka kubarungika, hari ahantu Imana ishaka kubacisha, kuko Bibiliya iravuga ngo naho uzoca mu muriro, umuriro ntuzokubabura, niwaca mu mazi, amazi ntazokurengera, kuko warigishijwe, ufise ukwihangana gukomeye. Abo bantu bose ubona baguye bagasubira inyuma bakava mu gakiza, bananiwe no kwihangana. Haleluya. Kwihangana kwarabananiye. Iyo kimwe jewe ndafise umuntu asa n'umuntu yafashije mu bintu by'Imana. Byukuri yari umuntu umuravyi, yari umusore yuzuye imbaraga z'Imana. Umuri kuramuraba ako burya igipimo kidupima saya majambo niko ndababwira. Aha mpagaze umwe wese yoshobora kuvuga. Haleluya. Ariko ahantu dupimirwa ni hariya hanze, ni hariya muri karite, ni igipimo kiriko ukijijwe. Guhagarara hano woshobora gusoma imirongo ukayivuga nk'inyoni nka peroke ukayisubiramo, ariko ikintu kizokwerekana yuko ivyo uvuga nigihe Imana izogukororera mu gihugu kitazi Imana, nigihe Imana izokujana mu ntara ata muntu n'umwe akuzi, nigihe Imana izokuduza ikaguha amafaranga kugira ngo igupimirabe. Haleluya. Guhagarara hasi ko cyo cerekana yuko umuntu ari umuntu w'Imana. Ushema igisimba tukabyina, ivyo byose nta muntu n'umwe atobishobora, ariko agakiza kagaragarira hariya turi, hariya tuba, hariya mu bapagani. Haleluya. Hariya hanze niho bimenyekana ko turi abana b'Imana, niho bimenyekana. Uwo musore yarakijijwe uri kuramuraba inyuma, ariko igitondo kimwe ari mu bantu n'ubu banteye umubabaro, kuko niwe yanyigishije gusa. Umunsi wa mbere ntambwe kuvuga ubutumwa ijambo ry'Imana turi mu masengesho ku karago, niwe yampaye umwanya mu minota 5 ntashoboye kuvuga, njugumira mfise ubwoba. Ariko igitondo kimwe ariga, araheza amashure yize ngaho muri SKPS, araheza aja kwiga kaminuza mu Rwanda. Sinzi ko wowe umuzi n'umusore twarumeye, sinzi ko wowe ugiye bazana mu kijoki wowe waramubona. Yari umusore akijijwe cyane ku buryo reka nababwira iki kintu. Muri Pentecote, je nakuriye muri Pentecote niho nakiriye. Wowe ukabona uri umukristo, wo mwishengero utari n'umujenama, ukabona misiyoni iraguhamagaye ukaja kwigisha kuri misiyoni, umenye ngo urizewe. Yarageze ku rugezo bamuhamagara kuja kwigisha kuri misiyoni, biyizewe. Ariko umunsi umwe aja kwiga mu kindi gihugu, aja kwiga mu Rwanda, kaminuza ariga, ahejeje atangura kuronka amafaranga, aratera imbere. Haleluya. Aronka amafaranga, tangura kubaka inzu, tangura kugura kamodoka za TI niho zari zikiza. Uyu muntu afite TI yari umuntu wabatiwe ni sawa, n'umusore ari umusore. Ariko inyuma y'imisi mike atera inda umwana w'umukobwa. Kugeza uno mushakishe kuri Facebook, mushakishe kuri WhatsApp n'umutora, arihishije afise ikimwaro kidashoboka. Byabaye gute? Aragwa ubuzima, kuko satani iyo agiye kugupima akwereka isi, afata akwereka ibintu byiza. Niko yashaka guhendahendesha Yesu isi, ngo yafashe isi amwereka isi, aramubwira ngo iyi si ndayiguha yose niwapfukamira ukansenga, niwashobora kunesha ubutunzi ugahagarara hejuru y'amafaranga, aho hantu n'ibindi byose uzobihagarara. Ariko amafaranga aramukubita hasi. Uyu munsi nituzi irengero ryiwe. Reka nababwire, kwa gatatu nababwiye ijambo rikomeye ngo ico mupfa na Satani ni inyenyeri.
ni inyenyeri, nico mupfa. Inyenyeri iri hejuru yawe iraka ikerekana ikintu uzoba mu myaka iri imbere. Iyo rero iyo nyenyeri ayibonye akugwanya cyane kugira ngo iyo nyenyeri ayizimye udashitse ku mugambi w'Imana. Iyo utihanganye inyenyeri ayizimishije ibintu bitagira umumaro. Mwihangane, ejo ni heza. Wihangane ibikugerageza, ejo ni heza. Wihangane intambara, ejo ni heza. Iyo ntihangana, iyo Jean Mareka avuga, iyo ntihangana nkakangwa n'udufaranga, ubu simba mpagaze imbere yanyu. Sinigeze kubatera inkuru ibintu byabaye. Abasore batatu baraza bafise umufungo w'amafaranga pana marundi. Amafaranga yahari muri Mozambique 1,000 kivunja 40,000 by'amarundi. Bari bafise umufungo w'amafaranga barayanyereka. Hari kuwa gatanu muno munsi. Hari ya ku munsi wa gatanu bawita ngo n'umunsi w'abagabo. N'umunsi wo kujya ikirori. N'umunsi wo kuryoherwa. Barambwira baza bari kumwe n'inkumi nziza abakobwa beza n'imisore myiza ye. Baza mu modoka bashyizemo umuziki mwiza umeze neza. Hari inyuma yari jipe nziza kabisa. Bafise amafaranga, harimo n'abakobwa. Barambwira ngo bara bagenzi banje bakunda kuza kungurira ibintu aho nadandariza. Barambwira ngo wewe turagukunda. Urumva ingene Satani ameze. Ngo turagukunda, ngo uri umwana mwiza, ngo dukeneye akantu uraduha no tuba tunafise amafaranga. Rero twaronsa amahera twagombuze tugende tuje nagukunezereza. Ugare shop yugare iminsi 2 na kimwe iba tugende kugisi. Ari ahantu bita muri Katembe, na ahantu hari ile kugira muceyo. Hari ubwato bunini mufata n'imodoka mugashiramwe mukagenda. Nantu hari amahoteli, hari ububare. Barambye ngo tuzomara iyi weekend yose, tuzokugaburira, tuzoguha ikintu cyose, tuzoguha n'inkumi. Banyereka amafaranga. Ndababwira ati none nugare nde kudandaza. Bagati nini kudandaza. We turaguha amafaranga nayo wodandaje muri nondwe tuzoyaguha. Tuzoguha argent de poche, tuzoguha amafaranga. Wo tuzokurisha. Ariko ijwi rirambwira ngo uri umuheburayo, uri umwana w'Imana. Hallelujah. Ico kigaragaza umuntu ndagitsinze. Kandi bari abahungu bakora business baja mu Bushinwa bazana ibirabo aho tuzokorana, tuzokuzanira imizigo uzuradandaza. Uve ku rugezo rwo kudetaya uzuraranga tukuzanira ibintu. Ndabwiye agenda umwana w'Imana. Iyo nza kwemera kunezerwa iminsi 2 ubuzima bwa kariyeri yanje yose yabihagaze. Cyaba biheze nimwasubira kumbona. Ariko ndavuga ngo ndafise Imana yantumye muri iki gihugu. Ndafise impamvu ndahaha. Negerezo kwihangana kugeza ku mpera y'umuhamagaro wanje. Abihanganye kugeza ku mpera Imana igiye kubashumbusha. Hari abantu Imana igiye gushumbusha ngo bazamura amaboko bayikomera amashi bavuga haleluya. Ihanganira ibyo uri kuracamwo. Ihanganira iryo shure ry'Imana. Ihanganira ubwo buzima. Ihanganira urare ubusa. Haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Kwihangana. Kubereka abantu bananigwa, bakananigwa ku munota wa nyuma. Bakananigwa kandi hari hageze yuko bahembwa. Imana yavuze iciye mu ijambo ryayo. Iravuga ngo igihe cyo kuba mu kinyago cyarangiye, igiye gutegeka Kuro akurekurane n'ivyawe ugende kubaka. Rero reka kubabara, reka kumva umenga karaba. Shobora kuba reje ico gihe cawe. Shobora kuba reje ico gihe cawe. Ashobora kuba ari ku mugoroba cyo gihe cyawe ugasanga bivuyemo ku munota wa nyuma kandi hari hageze kw'Imana. Hari hageze kw'Imana igushumbusha. Haleluya. Umukozi w'Imana umwe yitwaza ngo yagiye mu gihugu kimwe agiye kwigisha. Hanyuma agiye kwigisha ari ahantu runaka muri bari bagiye muri restaurant gufungura. Azabona umwana w'umusore arenganye. Abona yaratoboje amahereni, yashyize ko dread. Mukamuravye aramumenye.
niwe yamusengeye kugira ngo agende hanze n'ibyo bihugu byo hanze. Aramusengera ari mu bukene butabaho, ari mu buzima bubi, ariko ageze hari arahinduka ati Imana jya mu byaha by'ubusambanyi arononekara. Arababara ati birababaje cyane kubona umuntu wamurariye ubusa usenga umwisonzeshereza kugira ngo agende aho yofashe igishengero, aho yofashe umurimo w'Imana, yagera hariya ahantu akagwa. Arumva arababaye, agira agahinda mu mutima. Igihe abakozi b'Imana badusengera baba bakeneye yuko natwe dukura tukagera ku rugezo rwo gusengera abandi, tukagera ku rugezo rwo guheka abandi. Iyo uguye birababaje cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Bundi kudakora ibyaha ntuhave wibaza ngo ni ubuhinga bundi, ni ingingo ruhasha, ni ingingo ufata ingingo ukavuga ngo byanka byakunda iki sinzogikora, iki kirazira, ukamera nk'aba bana ba Rekabu. Baravuze ngo sogokuruza Rekabu yaratwihanije ngo ntituze tunywe inzoga, kandi hari haje umuhanuzi w'Imana arababwira ngo Imana niyivuze ni muntu w'inzoga. Baravuga ngo nahari Imana ibivuze ntitunwa, kirazira. Nitunwa kirazira, hariho kirazira ku bana b'Imana. Hari ibintu bizira, hari ibintu bidakogwa. Haleluya, haleluya. Wewe wihanganye, Imana iguha igitsibo cyo kwihangana. Wewe uri kwaca mu ntambara ukihangana, Imana iguha igitsibo cyo kwihangana. Imana ikuzamura ikugaragaze nk'umuntu yihangana. Mana we, ako gasuzuguro urimo warihanganye bikwiriye, Imana ikagukuremo nawe igutabare, ikugirire neza. Haleluya, igukuremo ako gasuzuguro k'igihe kireke. Ningingo uvuga ko bangiyi. Haleluya, haleluya. Ye kimwe genda zikwiye nkuru maze kwibabwira ngenda babwira nababwiye nari ndi hariya nyene, ariko reka ndayivuye kuko hashobora kuba harimo umuntu atayumvise. Nari ndi ko ndacuruza, hari ku mugoroba, hari mu gihe c'imbeho nyinshi. Haza umukobwa azanywe n'uwundi mu mama, aramubwira ngo nabonye umusore mwiza, ngo nje kukwereka umusore mwiza. Urumva shetani ngena meze. Abari wangurisha baza ngo baje gusuma, kumbe bari kuri mission. Uwo mukobwa araza, baramubaza ushaka iki? Je nari nicaye kuri comptoir, kuri case, ariko noza amafaranga. Hanyuma bamubajije, aravuga ngo jewe nta kintu ushaka ngaha ku ma etagere muri ibi bintu, ushaka uriya. Haleluya. Imana yagushaka kuri balance, ikagushira ku munzane kugira ngo urabe ubujambo uvugira kuri podium kwari bwo. Ega ari ubujambo dufangagura ngaha tutarashika mu kigerageza. Kavuga ubujambo bwinshi utarapimwa. Kavuga ubujambo ngo je ndakomeye, jewe ndi umwana w'Imana. Uri umwana w'Imana, reka rero Imana ibanze gutera umugongo, ibanze kurungikira shetani abansazi. Niho bizogaragara yuko uri umwana w'Imana. Jewe ndasa ndamubaza ushaka iki? Ndamubaza nta kindi nshaka, acambwira ngo nta kindi nshaka wewe. Avuga ati nagwanye nyinshi urugogorera. Haleluya. Ntiyari mubi. Nukwereka ifoto yiwe, ntiyari mubi. Yari afise akazi keza. Keza hembwa amahera menshi yari. Haleluya. Hanyuma ndamubwira ati none ushaka je bigende gute? Niwe ntumva ico ndiko ndavuga. Ari yasino, muri Bibiliya bihugu sino. Abana b'abakobwa n'abasazi. Shetani yarabishe. Yagukunza arakubwiye. Namwe byinu upfana ishavu nk'ishuri. Arakubwira. Nagukunze ndagukeneye. Je nibaza ati ni inkuru. Nibaza ati ari ibintu cyangwa ukibaza ukurikije yukomoka, ukurikije n'uriwe,
ukumva umenga ni inkuru. Acambwira ngo masari karagenda, ngo ndagiye, we ko nimero ya telefone. Ndamubwira nta telefone mfise, telefone yanje yaramenetse. Nta telefone ufise? Icyo ni ikibazo gitoya, mfise zibiri ngaha akirimo. Nawe urahasimba gute? Urahava gute? Yaguhaye telefone ya Samsung nziza, mbonera arayimana. Ugenda ushimukate simu turaza kuvugana mwijoro. Umva horoshe ni Imana n'ingingo ruhasha. Sema haleluya, sema haleluya. Ndagenda ararindira ko ndamwandikira arabura. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri yogera kugaruka. Acaze rero yambaye, ndabwira ukuntu yaje yambaye sutiye yonyene yatwatubutura atwita kwa uchikopa twaturi tugera yambaye abriya wano umuntu mbonye cyangwa nagutinya arinjira uko nyene bariya yango nuba babwira bagende bari gusaboge arambwira ko utampamagaye naraguhaye telefone. Ndabura uko ngira. Nabwo nagize akabazo rero ndaza guhamagara mwijoro. Ararindira indwi irahe. Haheze indwi heze acarazanya telefone. Arambwira ngo ikijuju cyane. Tego ndikijuju rakoze. Namusubiza telefone. Aranuka. Nibaza ngo arabivuyemo. Umubosi nakorera ambite uri kicucu fisi ikibazo ki mbwira nzoguha umunsi yanyima uruhushya wo kujya gusenga mugaca namwe ngo mbwira nzoguha umunsi umwe ngo mugende kwirigwa kandi umwanya wo kujya gusenga atabumva. Satani afise ubwenge udahagaze neza. Ndamubwira twari dutashe turi mu modoka turi mu shoferi dutashe, ndamubwira jewe none waranyibagi, je ndi umwana w'Imana, je ndi umukozi w'Imana, byose byo byanzanye ngaha. Haleluya, sibyo byanzanye hano, jewe ndi umwana w'Imana. Bitinda birahereraho icyo kigaragaza mandakeneje, ariko nagenda kubwire ntabwo byari byoroshe. Si kubera ko nanjye ntari mfise umubiri, bibaza yuko ntari mfise umubiri, ariko navuze ati wa mubiri nubwo undusha uzobora erega uwo mubiri naho kurusha uzobora. Bibiliya ivuga ngo abihanganye tubita abahigwe. Iri jambo ryamfashe kwihangana. Abagabo barananirwa bakagwa, abasore barananirwa bakagwa, inkumi zirananirwa zikagwa, abagore bakagwa kubera kwihangana guke. Ariko twihangane aho bukera tugiye kugererwa ingero itagabanije. Mwihangane mushikame. Haleluya. Umuntu akagwa kubera akazi erega n'akazi sinumuzi, akazi gatoye sinumuzi, ukagwa kubera akantu k'ubusabusa, ukanezerwa iminota 5 ukazobabara imyaka yose muri Gehinomu. Haleluya. Ndabwira umuntu ari mu bigeragezo niyihangana. Tekana, Yesu arakuzi kandi arakubona kandi agufitiye umugambi mwiza. Kwiyumvira ko n'ivyumviro byiza by'amahoro akeneye kuzokwerekana. Haleluya, semeni haleluya. Ihangane. Imana iguhezagire jamari kwiri jambo duhaye, duhezagire jamari. Imana iguha umugisha, tumutunga amaboko kubwira ijambo n'ijambo ryiza. Amen. Kwihangana ni byiza. Haleluya. Iyo Yesu atihangana ntiyari kuducungura, ariko kubwo kwihangana nimwihangane tuvigwe
ariko hari umunsi uzoba mu rushengero utazomenya ko imvura yaguye cyangwa izuba ryatse. Yego, hari umunsi tuzoba mu rushengero utazomenya ko imvura yaguye, uzosohoka hanze usanga hatose utumvise ko imvura yaguye. Muvigwe ntaco wimuke, ariko hari umunsi Imana izodukorera igitangaza ikadushira mu rushengero rwiza. Utazomenya ko hari vumbi, ibi ni ibintu nyene Imana vyoyinanira kuduha amafaranga amamiliyari ubwo nyine kuca twubaka urushengero, ariko ibanza kutumenyereza. Nitwabona abandi bariko barasengera ahantu hameze nk'uku, tuze tububahe, ntituze tubasuzugure. Haleluya, haleluya. Ninde asubije amaso inyuma akaraba umurimo w'Imana iyo wavuye? Yarazi ko igitondo kimwe no mpagaze ku makamera nk'uko bariko baramfirima, ntabwo vyari biri muri gahunda, ariko rabo no musisi yose irankurikirana. Ibi vyari mu mugambi w'Imana, vyari muri gahunda y'Imana, ariko ukurikije iyo twavuye ntabwo vyari bishoboka. Haleluya. None era ubu muyu munota nyene turiko tubwiriza isi yose, iyo tutihangana twari kunanirwa, twari kujana n'ibitari ivyo. Imana yemera kuducisha bugufi, tugenda buke buke, tugenda buke buke, tugenda buke buke, tugenda buke buke. Mwihangane, mwimuke ntaco. Hari umunsi umwe Imana izobagirira neza, izotugirira neza, ikadukura muri ubu buzima bene ubu. Haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Numva no bahiri ijambo riri mu gusubira mu vyagezwe. Ubuhinga bw'ivyuma bandungirize microphone vera iyi mvura. Haleluya, wanasifiwe. Gusubira mu vyagezwe igice cya kabiri. So mu byagezwe igice cya kabiri umurongo wa mbere, ari jambo numvise aho hantu noho umuntu ariko araca mu bibazo. Ishengero riri mu bibazo, abantu b'Imana bari mu bibazo, ariko nta mvura idahita. Imoni y'imvura iri kiragwa mukanya naza guhita, niko n'ikibazo cyawe kizogenda ukirondera ukibure. Ari umusozi ukirondera ukibure, aho cyari kiruhabure igikureho. Haleluya. Ari gitondo kimwe uzorondera iyo ngwara sange yagiye. Gusubira mu byagezwe kabiri, ndumvira ijambo ari ryo nzaniye umuntu ari mu bibazo, ari mu bigeragezo. Numvise Imana irinshizemo kubw'aya majambo, numvise rinkorokiramo. Reka turisome. Imyaka Abisirayeli bamaze mu bugaragwa, maze turakevya tujana inzira ica mu bugaragwa iraba ku kiyaga gitukura, nk'uko Uhoraho yambariye, tuzenguruka umusozi Seyiri igihe kirekire. Haleluya, haleluya. Iri jambo ribiyike nigwa. Uhoraho arambarira ati igihe mumaze muzengurukiye imisozi kirahagije, nimukevye mugende mwerekeje iburaruko. Amen. Uhoraho arambarira ati igihe mumaze muzengurukiye imisozi kirahagije, nimukevye mugende mwerekeje iburaruko. Numvise mwiri jambo ndari kubwire rivuga ngo igihe umaze uzenguruka kuri uyo musozi kirakwiye, kirahagije, kevya, kebanuka, kata, erekeza mu nyishu yawe, erekeza mu nyishu yawe,
erekeza mu gisubizo cyawe. Igihe umaze ubabaye kirakwiye. Amen. Yavuze bake kumburengera kumenyera amajambo y'ubuhanuzi, ariko ijambo iyo rije riza rifise ububasha, riza rifise ubukuba, riza rikarishe impande zose. Uhoraho aravuze ngo igihe umaze uzenguruka kuri uyo musozi kirahagije, kibanuka. Igihe umaze uri kurasenga, igihe umaze utubise umukanda kirahagije, fungura. Kebanuka, va muri uyo musozi, va kuri uyo musozi, erekeza aho Imana ishatse ko werekeza. Erekeza mu murongo w'Imana, mu nzira y'Imana. Irababwira ngo igihe mumaze muzenguruka kirakwiye. Haleluya, haleluya. Wangenziwe ugenze urugendo rurerure rw'umubabaro, igihe cyawe kirakwiye, igihe cyawe kirakwiye, igihe cyawe kirakwiye, igihe cyawe kiruzuye, igihe cyo gutabarwa kwawe kiraje, igihe cyawe cyo kukwinjira Kanani kiraje, igihe cyawe cyo kuba mu masezerano yawe kiraje, igihe cyawe cyo gutabarwa cyaje. Kebanuka, warihanganye, felicitation ndayiguhaye, warihanganye bikwiye, warihanganye bihagije. Kebanuka winjire mu mwanya wawe, kebanuka winjire mu rugo rwawe, kebanuka winjire mu gisubizo cyawe. Igihe cyawe cyo kuzenguruka cyarabaye, ariko n'igihe cyo kwinjira nikize, nigishike, nicuzure. Ntabwo byizeye, fasha uhaguruke utere haleluya, uhagaze uyitere wizeye, uyitere alabashekete. Igihe cyawe cyo kuzenguruka kirahagije, igihe cyawe cyo gutukwa kirahagije. Bagututse igihe kinini, bakugaraguja gati igihe kinini, batutse Imana yawe kinini, basuzuguye Imana yawe igihe kinini, bakubwira ngo Imana usenga yawe ni iyahe, Imana ukorera ni iyahe. Kirabashekotaya, kirahagije. Kebanuka, 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 kebanuka. Ndabitangaje ngo kebanuke mu izina rya Yesu, ndabitangaje ngo kebanuke mu izina rya Yesu, ndabitangaje ngo kebanuka. Haleluya. Aho hantu hatebeye igihe kirekire, kebanuka. Aho hantu habaye imyaka myinshi, kebanuka. Imana iravuze ngo kebanuka, Imana iravuze ngo kata, Imana iravuga ngo winjira, Imana iravuze ngo subira utumbera iwawe, tumbera mu gihugu cyawe. Ubugaragwa n'ubw'imyaka myinshi burahagije. Haleluya. Kwitwa umukene, kwitwa ingumba, kwitwa umukobwa, kwitwa utabyara, ubibayemo igihe kirekire, kebanuka nawe. Kebanuka, kebanuka. Ari ukwihangana, warihanganye, waragwanye intambara zitandukanye. Kebanuka, Imana ikugirire neza. Murashobora kubyagira, muri wese agakoma amashyi mu kwizera ko Imana yiwe itandukanye n'abantu, ko Imana yiwe itandukanye n'abantu. Haleluya. Aha hari uwo mbariye, hari uwo mpanuriye. Ashobora kuba umwe, bashobora kuba babiri, bashobora kuba 10, ariko mbwiye ndamubariye. Jambo ry'Imana nizoza ngo rize, risohoke rigira ubusa, rizoshitsa icyo ryavuze ku buzima bwawe. Si jewe mvuze, n'Uhoraho yabivuze ngo kebanuka, igihe mumaze muzenguruka iyo misozi kirahagije. Wizungurukira ku buzima bwo kwizungurukira. Hari abantu bari mu buzima bwo kwizungurukirako, gakora ibintu nibikunde, ubwo umusubiraho waruri, usubiraho waruri, usubiraho waruri, usubiraho waruri. Ugiye kwa muganga igihe kinini atanyisha ubona. Imana nigukebanure, igukize, widegenje mu izina rya Yesu. Kebanuka nawe. Ese wokebanuka ukinjira mu kibanza cyawe, mu mwanya wawe, mu kazi kawe, mu rugo rwawe, mu byawe, ubyinjiremo mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa gatanu, nambara umunsi wa gatanu w'ibitangaza, Imana igukorera igitangaza. None ni wihangana, byarakunaniye kwihanganaho, siho ndiko ndabwira. Amen. Ko ndabwira uwihanganya agaca mu ngorane,
bakakugaraguza gati bakakubwira ngo ngo turirimbire kuri izo ndirimbo z'iyo mana yawe twumve. Bakugaraguza gati, basubira kugaraguza gati, ubabwire ngo Kuro yamaze gutegeka subire kubaka igisagara canje. Igihe cyanyu cyakwiye cyo kungaraguza agati. Imana ibagirire neza. Nezerewe ko data wa twese yamenyesheje rukundo rwiwe, uvyizimana yavuze byose ntakirutiki koyesa nkunda. Nezerewe koyesa
kuzamura amaboko. Pelopa Chandra Bashikos. Witegure kwakira ikintu. Witegure kwakira ikintu. Nusamare. Hari icyo Imana ishaka gukora kuri wewe. Hari ikintu Imana igomba gukora kuri wewe aka kanya. Holy Baba. Holy Baba. Thank you. Thank you, Jesus. Uri hano turakumva. Reka bari barushe baruhuke muri aka kanya. Niwakire kuruhuka. Niwakire kuruhuka. Niwakire guhembuka. Zambe mwanene Jehova. Zambe Mana wewe ni Mungu. Muri aya mavuta niwakire igitanga, niwakire inkomezi, niwakire ingabire, niwakire kugendererwa n'Imana, niwakire gukira, niwakire ugutabara, niwakire ubwiza bw'Imana, niwakire ikiganza cy'Imana. Imana ntikurengane. Tugendere ku uyu mugoroba. Tugendere ku uyu mugoroba. Mwuka w'Imana ganza, tegeka, kora, vugana n'abantu bawe, vugana n'ubwoko bwawe. Ibyo baguhekesheje mu mugongo biriko biratibagurika, biriko birakuvako. Byo bagushize ku bitugu, imitwaro bakwikoreje iriko iratibagurika ikuvako mu izina rya Yesu. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Urakoze ma. Urakoze ma. Urakoze Yesu. Zochi zirahatari inzira ikora mu buryo tutomenya,
izocira inzira hatari inzira, Imana izocira inzira hatari inzira, ikora mu buryo tutumenya, izocira inzira kandi bimekaweya rebo shekeria bo shekeria rabo shekeria, inzira zayo ziraje ku buzima bwawe. Ndabasabe ngo umuntu tumwe twese dutuze, piyano iceceke, twese tuzamura amaboko imbere ya Yesu. Kirakayaga k'Imana, kirakayaga k'ubwiza bw'Imana, kirakayaga k'amavuta ya Yesu, amavuta ya mwemu yera. Hori ya baba ripo shekete, shimwe Yesu, shimwe Yesu. Abari bamaze igihe mu bugaragwa nimwakira amazi, abari bamaze igihe mu butayu nimwakira amazi, abari batebeye ku musozi Shitimu nimwakire amazi. Urakoze Yesu, shimwe Yesu. Komera Imana amashyi. Hallelujah. Abaririmbyi muvyagire, Imana ibahezagire. Oh. Mbega umunsi mwiza, mbega umunsi w'umunezero. Ni bande bumva ko bari mu munsi w'umunezero? Bibiliya ivuga ngo ku munsi uherukira iyo iminsi haba iminsi mikuru. Nawe Imana igiye kukugirira umunsi mukuru, Imana igiye kukugirira umunsi mukuru. Ko wihanye ugaca bugufi ukihana ibyaha byawe, igiye kukugirira umunsi mukuru n'abawe bose, n'abo mu nzu yawe, haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu mahanga yose ukora ibyo kugororoka uyo iramwemera. Ko Imana yakwemeye igiye kukwemeza abantu. Narivuze ko Imana yakwemeye igiye kukwemeza abantu. Ibintu bigiye kukurondera, umugisha ugiye kukurondera, ibyiza bigiye haleluya, bigiye kugushakisha. Ugiye kuba umuntu akenewe muri rurunganwe, ugiye kuba umuntu akenewe muri iyi generation, ugiye kuba umuntu akenewe mu muryango w'iwanyu, ugiye kuba umuntu w'umumaro mu gihugu, ugiye kuba umuntu w'umumaro mu ntara y'iwanyu. Nuvyakire n'Imana yo kubikora. Tera haleluya. Imana ibagirire neza. Reka twumve irindi jambo ry'Imana. Reka mpe Wilson nawe aduhe ijambo ry'Imana akanya gatoya. Haleluya. Mukanya turasenga sha, mukanya turakubita abazimu n'abazimukazi, turabahonda. Nta kigongwe bakugiriye, natwe nta kigongwe tubagiriye. Turabakubita mu izina rya Yesu. Makaba kuve ko widegemvye, iyo ngwara wazanye kuve ko widegemvye. Haleluya. Ninda byizeye ko isengesho rirema, riraza kukuremera igitangaza. Ariye wese ndamurenganya.
reka me pasiteri Yves aza tubwira ijambo ry'Imana. Karibu. Komera Imana amashyi. Yesu nashimwe.